erega wewe nubu nturatahura icyo nakubwiye misi yose ndakubona ndakumva uri kumwe n'abahungu banje kandi narakubwiye nti hagarika kuko waronse kizigenza zo kugirira akamaro erega ukurusha ibijumbu agutwara imbwa naho bavuga ngo bari n'inkwi barya ibihiye hariho n'abandi n'inkwi barya ibibisi iyo babipfubike iyo batamenye kubiteka jewe rero sindi muri bake ndi muri babandi bazi guteka uravyumva rekana n'abana fatana n'abanye n'abana bajya bategeza kukwita mama ntibategeza kukwita sheri reka kubandanya ufyina genda gukeneye nk'umugore mu rugo nawe ingene ndakubona ukeneye umugabo ariko hari abankurira nabajije uje bambwira ko mwebwe muba mushaka nyene muba mushaka twonona hama muce muduta muduhebe twebwe mwebwe mwebwe abantu bakuze c'est pas vrai yego hariho abagabo mbwa hariho abagabo b'ibibwa bameze uko uvuze ariko jewe sindimo jewe ndi sérieux n'ikimenyamenye jewe nifuza kugushira mu rugo n'ubu unyemereye ukanyemerera erega nturabona n'icyumba cyanje ingene gisa gikeneye umuntu nkawe ukifuza kukibona hama rero unyemereye no gushira mu nzu bya sérieux uyu munsi nyene ugenda utwaye uruvugano kandi nkabibona sindaguha keya sindaguha keya ndagufate neza ndakwereke ubona gute nka 2 millions hari icyo zo gufasha 2 millions ya 2 millions zamfasha naho ugira 3 millions. Ah, tu veux 3 millions, hein? C'est bon. Je unyemereye. Ntacyo uzomburana. Nakubwiye ko ndi sérieux. Erega, bon, ndakwandikira chèque uzoje kuyatora ejo muri banque. 3 millions. Muri banque baratonda barumongo munini. Oui, baratonda, c'est vrai. Shaka cash. Ah. Shaka cash, bon. Ndayafise mu cyumba cash, bon, ndaguha cash. Irira bahera mwana. Ntumva rero kufashe decision yayo. Ubu rero ntubaye umwana wize. Amashuri urayakoresheje. Tugende kuyatora mu cyumba nagorane. kumugara hamanje kondera anje yo bari he anje yasohotse gatoya. Oh sawa mwakoze none madi kumenga wahindutse ni sawa
Je meze neza. Ariko wese ndakumenyereye mu shusho nk'iyi. Ni kihe kintu kitagenda neza? Mama, reka ngenda kumbarije subira. Niyaba hari anje. Ngwano mara. Ushobora kumbarira wabaye iki byagenze gute? Kuko ishusho ndiko ndakubonamo ntawe ndakumenyereye. Kubwanje ibintu byabaye. Kubwanje muri je ntabwo ndavyakira. Uzi ibintu wanje yankoreye. Byagenze gute? Uburyo narinzi anje. Sinzi yuko nkorera ibiri hano. None mbarira amade. Jese ndiko ndagutahura. Ndiko ndakubona usagahinda kenshi. Ariko mbwira. None mwashwanye byagenze gute? Basi yo twashwanaho. Twari gusabana imbabazi hama bigahera tugasubirana. Ariko ibintu anje yankoreye. Urankorera ibindi byose. Yagize none. Aho agasohokana n'undi wese akajana n'undi wese. Ariko nagenda kuri papa wanje. Papa wande? Wiwawe? Ntugeza kwino saha. Asikere kundanye na papa. Ariko nari sindaba stress. Ubwo ndiko mbavanga mu bintu mtakabaye moja. Bari tutosubira. Oya. Urazi bindekere. Ndaza kumuvugisha. Ndamuvugisha kandi ndazi ko bizakugenda neza. Wowe w'amahoro utuze sivyo? Utuze basi akanya gato uje umwanya ibisiga ndaza kuvyikorera. Okay, ndagenda gushimira. Sawa. Peruno ubazi izo mbombo sigaye ujya zidahera buri kanya kambombo wabaye babana birwo barasaba utumbombo ubwo n'amahoro ga mwana wa mama ko tuzinanye ko wahora wanka ibintu bisosa ariko kubera ko bazibezo nk'ibyo ukomerewe ntavyo uri kurabona wewe sisi ndafise inda kamanze mfasha twanze byombo kandi rero ikibazo gihari sinzi ngo ni akado canke papa Runa ubu tuvugana ufise inda sisi reka kumbwira nk'uko ahubwo umbwira dukora ikihe kintu kugira ivemo mwana wa mama aho sindimo ico kwica sindimo uvyumve ugira icyaha cyo gusambanya ugira n'icyaha cyo kwica ninde bikomerera baga wifasha waremeye gutwara twara uture mu mahoro nawe byo kwica banza ubireke uribagiye ibintu by'amadepa yangitse kandi byose naranabikuyagira
uhejeje ucuja kugendana na Kado ngaho ntiyaciye na kabiri papa we arakwirukanza inyuma. Namaki wewe uragwaye? Ariko papa unubona mtu ndimo ndakwaye nyene kandi ndakwaye ndarembye kandi ugeze kuno mwana niwe ushobora gutuma none apfa ngo urukwavu rurakora rukonka abana uheba utuhekenya. Ariko papa tukiri ikigomba urakuze uri kujana n'abana turi mu rugero rumwe urakwiye kuraba amamaso n'abantu bakuze. Ariko basi wibuke ko mama hari ntabwo murapfana. Ibi byose urumva menya ko bitumubaza ko ndagusabye undekere anje pa nije dukwiranye. Umviritse iyo migani ya kera yarataye igihe. Ntunzane ko imigani ya kera. Erega wewe nturakwiza amenyo yo guhekenya. Ushaka guhekenye hanyuma uhongoke. Erega amenyo nturakomera. Kandi rero nta ndero mufise abana bo. Urashobora kuroba agafi mu Tanganyika ubonye karyoshe ugashaka kugahekenya utarahasongwa abanza gahekenye. Umwana w'indero arobera se akamuha ku isahani kandi ntamuraba mu kanwa uko nukundaba ku munwa ngira mfungure. Umviriza reka kwigwaza kuko je ndageze kuhekenya ndageze kufungura. Koje ngo ndakuze kugira mwere mushaka kumpamba nkiriyo. Madiba narakuvyaye ndi so sindi nyoko niyabimenya tuzimenyanira. Uravyumva neza? Genda mubanze mukomere. Hii ni dunia we peti. Anje ntiwava bigenda hahandi? Ndabikunda konjana ari numva tumeze neza ngo muri je umenga fise fatigue ndende. Ariko Anje muri minsi ndiko ndakubona mu yindi shusho je nta nakumenyereyemo. Anje ufite ngorane wewe ho ikindi kuva ryari wo munzoga ganje cyenda keneye mbarire. Ba nibisanzwe byarashitse tu ndazibona kuri abandi batsina ariko ibisanzwe sinabigize akamenyero. Anje ahubwo ntagiye kure. Anje wenda kuzi ndazo umutima si ufise kuva kera. Ni ikihe kintu catumye ugomba kumera nk'ukumeza? Ibuka Madiba mwaragendanye mwarakundanye ariko ugeze mu rwego kugendana na papa we gahanje. Oya sinibaza ko ari Anje nzi kugendana na so ukwe Anje. Happy utarandiriye utavuze byinshi
urantutse ariko ibyo ndabigarukako hajya iyo uhuye n'umuntu ajebajeba ayayata umwana uramwereka kumusumba Madiba ni umwana aho nkunda nicuza cyane nicatumye nk'umwanya mwana kandi uretse ko ndakubaha ntusubira kumbwira Madiba ubu aho ngeze sinkeneye no kumwumva mu mutwe yanje please ntusubire ikindi naco ibyo bya se ngo zigagendana na data bukwe iki ibatse kubahuka kwambika ibara umuntu reka mvuge ko nahoze ndi umukunzi wiwe kuko ubu nta mwanya gifise wo kuba ndayayata nawe kubahuka kuvuga yuko ajengendana na se sinovuga ngo ni n'umugenzi ni nk'ukuje bonoza mu nzu wawe nkaza kukuramutsa wowe nuhasanga nkamuramutsa kameme duhuriye ahantu nkavuga ati uyu muntu ndamuzi aha se nta birebire ndamuzi nja kwa Madiba dino hivi mbega umva umengo uriko uramuvugira hari ibyo nkuriyeko nkuriye kuki uko muvugira nkande Anje ndagukoreye urabizi hajya umugabo ni umuntu wo kubaha cyase no kubesha je umugabo wiwanje ntegerezwa gukora uburyo bwose nkamwubaha nta n'iciyumbo cyogira kiza mu mutwe wanje ngo ndamucitinge nta no kukubesha ukuri kose Noneho umuntu utamwitata ni oya ntaco uyu nta ngorane kuko ibyo two turayaga nawe nivyo bikenewe cyane bisigura ngo Anje gerageza uburyo bwose era nkamwe na Madiba nakubari reka muri hafi y'ugushinga urwanya nivyo nkuma ndakubwira gerageza uburyo bwose umwubahe Anje reka gutumara amahatsi sivyo Anje burya nasanze ari wa muntu wo gushimira haba mu bagenzi cyangwa abo tuvukana uyu muntu wa mbere nabonye noshimira bivanye n'ibyo wampanura nabonye atari undi muntu wo kubwira ibyanje atari wowe kuko ni wowe mba numva nabwira ibyanje nkaruhuka ndagushimira cyane kuba wambaye hafi muri buno buzima bwiza kandi ukampanura n'ibintu by'akamaro ariko hari ikindi kintu nagira ndakubwira nagiye ku mupfumu kandi ibyo bintu nagiye gukora ku mupfumu nabirose n'umuti yawumpaye uvuze ntabyo numvise ufashe usubiremo neza uvuye Kado, kurashobora kumva ibintu nk'igihe ndetse inderevo yawe Anje ndabizi biragoye kandi biragoye cyane ariko ni gute umuntu ashobora gucumba yaheza gucumba yashikana ku meza hakaca habega mutamu just imagine reka basi nanje mbege Kado urashobora kumva ibintu nkagenda
canke naho udakeneye kubimenya ndashobora kugenda mukazomenyana naso cubimbwiye. Reka basi nanje mbege erega sindagutwaye ibisigaye mvye nazosigara arabegagura ariko nanje nakuye ko atakidogo. Abana b'iki gihe murazi kwitera agateka bekado hajya urazi ico ndico kuri wewe bientôt ndakubera nyoko ayo makuru urayafise hama ivyo navyo vyo kwidigadiga ko ushaka kubega kubugariso yabizeko uvyibagirwa kandi kuba nahisemo so vraiment sinihenze. Nahisemo nari nkwiye guhitamo habishashobora ubona nkisa nkuko nahora nza gukorana nakuze ubu ntituri kuri rev imwe bamwambariye ibirato bibakwiye niko kuza murambara ibirato bibaroka ubwo rero sinkeneye guta umwanya mvugana nawe ushobora kumenya ibintu nkagenda. Yawe vraiment anje urabizi mutambari muri misi kandi petit frère sihari ngira ni butinya reka nanje aya mahirwe ndayafatirana erega wabona aho hari ico mbaye erega nanje ndi umuntu tuza reka nahe ndahwera bugirisha isonera ico ubaha jewe ndi nyoko gitu bambise Kado wewe muziki wewe Kado ndekwa nawe Kado nawe jewe biki uri muri game Ante Kado Zendi kundabona Reka nibaza kari mu ndoto Kado nawe wari muri game